Yani wewe barasengera biravuga. Byavde mu bi bari barandotse. Nyama mu passport yibise karagamo. Mana ya. Nasigura LIBERT. Uburofu? Urazi kubyunguka. Urafakaza ibyo nakwetbaye. Ubonye cyane abantu babiri gusa nibo basigaye kundi. Denandi bandafise waje yo kujati kuza ndishuka. Ni za business urashobora kubitahura neza wewe. Uba muri artist. Sûr. C'est sûr. Très sûr. Ça va suite très sérieuse. Muito jewe nahamagariwe gukora sinema apana umupfakazi apana nsoro sinema muri rusange cyo gituma rero twebwe nta watuguze nta waturanguye ahubwo twebwe turiko dukora umuhamagaro wacu korana n'abandi kugira ngo dushire hamwe ivyumviro n'amatalent dukuze carrière muko mukorana n'abandi kugira ngo mutezanye imbere novuga entertainment yacu 25 indwe mareresi cyane gose kukubera bagiye baza baravuga ngo abakinyi ba filime ngo ntibakundane nivyo je nababwiye ntimugakundane ngo muze kwivuga ku ma interview nimukorana amafilime kabisa vete tuvuze gufashanya ucumenga turiko turikinisha turiko turifyinira nukuza twashize ngogo ikibari subiramo Emidish. Wakoze Step Media nacho wumvise oya cewe mvuze none ufise nk'umupira ukabukukina wenyene nturi kurikinisha ngogo iki nacho twumvise abari karikinana kandi ibyo bintu ngo vyo kwikini abariko uburi kurikinana urikina uburi kurikinana wowe urya mupira rero uri kuriterera wewe okay terme yo kwikinisha none no kuvuga iki ni kirundi cimbitse cimburure ni wikinisha uzoca uvyumva ati vya bintu vyo kwikinisha ni buzoca ubimenya uri kuri wowe urabizi naravyize neza Geisi rero kuza Step Media 5 indwi mwabibonye barako barakina filme basha ko muciye muhora ni mubandanye byo muri mwo mubandanye byo ni muvyi wanje ko menga muciye muhora bakuza Step Media 5 indwi tuguma tuyage byinshi basha mbego bibaza ko ari filme imeze we ni LIBERT agiye okay boss beat yazane safi kabisa yazane ego bakwita good jewe Egide ajejwe iki ka muri no filme barako barakina abakizi iki gikorwa kico gikora jewe mfata amajwi ego amajwi kirarazira yes Egide ni filme turabona umenga irimwe abantu benshi dusanzwe tumenyereye ngaha muri industry yacu 25 indwi vya film urabona nta vyinshi bavuga bari nyuma ya kamera muterane ibintu byinshi baba bazi oya je gusa ikiwanje gikorwa ciwanje bana ndaha amajwi gusa ego bose biti salama man beza neza ndashima cyane gose kabisa twakubonye wari muri bamwe barako baratanga amayide mbega uwo tubwira ivyerekeye kino gikorwa ico gikorwa ni gikorwa kidasanzwe ahubwo mukirindane gishika muzoca mukibona cyane gose baguhita anitwa MG ya MG canke MG kugasaka boss biti safi urazi gituma mvuze boss biti aho sinavuze boss mugabo mvuze boss biti mvise mama lawo avuga ati boss ego uri boss yes Geisi kuzo Step Media 5 indwi turaza kuyaga byinshi cyane na boss araza kutubwira byinshi about novuga kino gikorwa araza kutubwira byinshi mbego bibaza yuko azoba ari movie imeze gute mbego bibaza yuko umufakazi bayiranguye canke ni indi filme canke ni filme ya Festicab we don't know araza kutubwira ni the boss twanza tukuramutse kandi boss ego mucyubahiro cyayo bakoze kundamutsa yes twakubonye hano uri kuri terrain uri kurakurikirana ibikorwa ukuntu bimeze ego uri the boss mugabo tugiye kumenya mbega muri filme nawe nyene zokina canke bimeze gute ego muri filme sanza hapo ndi boss uri boss nye ego kuri kiba ego nagira uri boss wa ino movie ahubwo ndi boss muri filme
abakunzi ba Steph Media kamiza narafata boss wa sinema urumva banjaguye kuba boss nyene bivanye n'irole mfise nsanga bangize boss yo mu film ego ngira uri the boss niwe uhagarikiye kino gikorwa niwe uri kurotanga uburyo niwe waranguye kino gikorwa oya ndumukinyi ariko ndi boss muri film okay yes mbega bibaza yuko ino film bazoyakirana abantu bazoyakira gute ko tumonye umenga harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye kandi muko murakora biramone kumenga mwese murumhuriza ku vyiyumviro bigiye bitandukanye iyi filme nibaza ko izohindura vyinshi ku bantu bazoyiraba usivye ko tuko turayikina n'abantu bamaze kubaka izina ngira ngo mwababonye ko barimo ego ico nico kizotuma ni filme ishobora gutera imbere gusumba ego yitwa gute yitwa gute film nabiramenye bosi bimeze gute rife fresh sound zenes jawa mwe ko entertainment afiko serie byatari ibe fresh zeneza nanje afurazi gamana hari umuntu kijya gikiye gano twereka gukorana arimo yambwiye ati mbega Ben yaba bishoboka nari kuzogira ibintu ijwi rya Libere nkaritwara lakini pari kwa kundi ukuntu uvuga bro cyakwe newe urabyanka mze wewe watch menga ndumupede but ngo byavuze umukobwa arakina bitabu cyakwe merci bwaf nyene umuntu agira appreciation yiwe sino murenganya sino namenya jewe ko riba rigiza ko je mba numva ahubwo rideranje kabisa uko bwa urabona ko rideranje banumva rideranje ariko ijwi rya Lil Wayne uramaze kuryumva ingene Lil Wayne aririmba riri bizarre ariko nico bari kundi ega abantu bikundira ibintu bizarre nkiye nyene ibera makuru imisire shaje meze neza gose turabona ko muticaye muri 3 fa mbega bimeze gute ni igikorwa cya 3 fa canke ni vya bindi sige twumva mu makinyo amareresi basige babarangura mukagenda gukora hariya kugira ngo muronke n'uburyo bwo kuza kuinvestisa mu byiwa mbo ubundi je narigeze no kukubwira kera jewe nahamagara gukora sinema apana umupfakazi apana solo sinema muri rusange cyo gituma rero twebwe nta watuguze nta waturanguye ahubwo twebwe tuko dukora umuhamagaro wacu korana n'abandi kugira ngo dushire hamwe ivyumviro n'amatalent dukuze career muko mukorana n'abandi kugira ngo mutezanye imbere novuga entertainment yacu 25 indwe mareresi cyane gose kukubera bagiye baza baravuga ngo abakinyi ba filime ngo ntibakundana nivyo je nababwiye nti ntimugakundane ngo muze kubivuga ku ma interview ni mukorana amafilime kabisa Geisha kuza stepenya kuri 5 like nivyo vyiza ariko vyo twifuza kumenya mbega ko mwebwe tubabona ngaha twabona n'indi team bimeze gute ni deal canke nivyo binyo rukora tubwira vyo gufasha ya gufashanya byo ntibikibaho je sinakubwiye gufashanya bitabaho nakazi nakazi uva vete tuvuze gufashanya ucumenga turiko turikinisha turiko turifyinira nukuza twashize ngogo ikibari subiramo emidiri wakoze Steph Media nacho wumvise oya cewe mvuze none ufise nk'umupira ukabukukina wenyene nturi kurikinisha ngogo iki nacho twumvise abari karikinana kandi ibyo bintu ngo vyo kwikini abariko uburi kurikinana urikina uri kurikinana wowe urya mupira rero uri kuriterera wewe okay terme yo kwikinisha none no kuvuga iki ni kirundi cimbitse cimburure ni wikinisha uzoca uvyumva ati vya bintu vyo kwikinisha ni buzoca ubimenya uri kurikina wowe urabizi naravyize mwiza Ninga yaravyize muri histoire mwishure iryo jure nturi maramaze nturivuge hari mu kigo kimeze gute biga oya hari muri psychologie génétique générale et développement de l'enfant tuvuge reka ntaco wewe wenda kuzi kuri n'umunyeshuri kuri university sivyo kwikinisha mu gifaransa bokivuga gute masturbation oya
mu gukina ni jouer sivyo gukina si jouer ni sisi byawe bitari ngaha rero reka ngo bivanga rero urumva niwe yavuze ikosa umuntu akina wenyine basi umuntu akina wenyene ni ukwikina ni ukwikinana mu gifaransa jouer moi-même yarabyize ko yani iyo topic rero nuko baciye babizanamwe ibintu byabo biri mu mutwe byinstaye mu mutwe bisanzwe biri ariko sivyo nemvuze actually ariko uravuga ati ibi bintu tuko turakora si ibintu byo kuvuga ngo dufashanye gusa ngo biraho twebwe dushira hamwe ivyumviro bivyara inyungu kuko inyungu buri gihe amafaranga byo nyene no kuronka platform dufate nk'akarorero nk'ubu nka FANNY LAVINE ikakina mino film yoba ari karakina namwe n'undi muntu atabwa kine muri film uwo muntu abaronse platform abayungutse si ibintu byo abayungutse platform kubera ko iri ya fan base ya FANNY ica ikurikira FANNY kabona na wa wundi ubu maze kuronka platform ni nk'ibyo byari nakubwira ubushize ndavuga ngo nubona ndagushize muri filme yanje je nzohigamwe inyungu yanje nawe uzuhigemwe yanje iyawe gute fata ukina neza muri iyo filme uhige nawe platform izina kuko izina razi kari ryo rigabura ya that's it no gufashanya rero no gufashanya comtel ahubwo no gukorana yes no gukorana ku ruhande rw'iwanyu canke ku ruhande rw'abo bandi novuga shize kuvuga igikorwa nyezina n'icabandi igikorwa nyezina si kiwacu muri 3 fa oya kari dayere ntibanduhamagaye nka 3 fa bahamagaye LIBERT ku giti ciwe muco ku giti ciwe ujye ku giti ciwe nuriya ku giti ciwe yego ntabwo ari mwahuriye ngaho mutazi ko muza guhurira yes twaje kwisanga twese badutereye muri groupe ya film nawe sawa nta siguro urumva barabahamagaye bose bahurira nga umuntu ategerezwa kuba twika muco bitiri bon wanyemeje wallahi nakwemeje gute akiya mungu wanyemeje koma ukumuduga nduga njahe kuna panda kanivo ni Mungu tu sio wewe pekee unabifanya mva n'Imana ibikora ariko kurundi ruhande muco nizere ko nawe horo wiraba uravye kuno wakinyejo no kuno kinu no munsi urabona ko hariko hari aka difference hariho difference kubijanye n'ubuhinga canke ikije sinobibona ndabibwirwa n'abantu ico mbona gusa noba narateye imbere ubu nta se n'intera ubwo oya kera naragugumwa ariko vuga nkwice beri urazi Ogiriki nkwice muri filme sinoti ibyo mubize n'ibyo mubize ari n'igiterme yerekanye navuze ati vuga nkwice muri filme ngongo iki rahatswe mana yaje by the way ibyo tubireke tubigomye mbere twabivamwe ariko kurundi ruhande Libert urazi yuko nuvuga scene ya mbere ya muco niba ntihenze twari kumwe sinzi ko ari mwe kuri airport hari scene ya mbere ya muco atangura gukina film wari kumwe nande twari kumwe ndagufata nasutse amfata nasutse c'est-à-dire muri film je l'ai dévié what naramudevye no muri film sivyo no uracangira hane bageze ki ndababise igisho ko zastembeje kabiri gatanu gitwi ega tuvuganira mama la patience gas ewe abasazi hewe ndagwaje liberi la mucho mazogira batatu nkabaje umva ko numiwe jewe ndagoye shabereje nimeze gute rero ni bon zamasiku nindagukumbuye ko nagiye wara benishi ndabatera inkuru benishi yaragiye muri Serbia baca baramugarura ewe je basanze mfise guhera umupfakazi S04 atavuga ati oye ntiyavuga baca bagusubiza inyuma ariko makuru imisi fanyi shani bon ndashima Imana neza neza umupfakazi na leo muri tupatia lendi bana nta gucegwa nta gusiba nta siguro Sikei Geiso kuza step nje kuri gatanu indwi ndakubwira yuko bari mu bikorwa bimeze neza cyane fanura ko tuyaga tutohetse ya ndakureke ndekanye bosi imeze gute fresh neza yego nipatira mi script basi wewe turagwase mukine bosi bya vrai supate muri kama waule oya bose sipaka babyibuhe Tera jamani presenter ni muri ya nibi
ya channel ya Nayo- buja Benisho. ni buja no ni buja ni channel yiwe ishigikira abakinyi b'amareresi wanashima vraiment uyikora neza cyane bro ni buja today ya buja today hora fani hora ndamubaze neza nasi buja today ifise logo ya vert na blanc rumva ntayuzi zirogo bose nemeze gute jemeze fresh yazane yego urabona ko bavyitwaramo nkuko bavyifuza bariko barakora kabisa gusa nuko umuyaga nkubuzi uraduciramwo kuri kwimana afuriji dezo vraiment kweri ash jideze by'umuyaga nkuba kweri nabonye na Isaac ryari yaridoze kuri sasi ngo PG Classic FM ngo bumva ibintu bicika nunga urabona ko ibikorwa byahagaze umuntu arongore jideze nkore garasha kwa yumviriza step made agaca agenda nyene makora kurabona ko nibikorwa byahagaze kandi urabona rero aba bantu baduha umuyaga nkuba dimashi baraduha umuyaga nkuba sinzi rero iyo wavuye wa Mungu hamwe iminsi ugacupotera niyo bakoresha ama group igitore ni cyabonetse badufashe kugira akazi kagende neza ona nkubu turakora sene tukagenda turuhaga kandi filime zanyu urabona ko zifasha abantu benshi muri societe kandi zirakunda no guca kuri imbonesha kure y'igihugu nivuga televiziyo ya mbere na cyane cyane filime ni ikintu gikomeye mbega iyi filime yanyu izo Ufise novuga ihangira rya filime yacu nagira mvuga izina ryayo ariko rikenewe ahubwo gusa umuntu wese nomubwira abara ready gusa umwanya n'umwanya ko filime agiye kuyibona vuba cyane mu kiringo kidatevye ubu ntiduteba tujana n'umwanya tujana n'igihe yesi numura cifuza kujya timbega tuzoyisanga ku kibuga novuga kira icahe novuga urubuga tuzoyisangako tuzoyisanga kuri YouTube channel yitwa Ijisho Media yes. Genda kuri Ijisho Media right now ugire subscribe kugira ngo ino movie ni yasohoka uzobe the first mu kwiraba sivyo none gabo yes kabisa yes nizere ko byisi zobiyaga hama nizere ko tayaze amasigara cicaro nizere tuzoyihabwa izo bimeze neza mu bingo bimeze neza n'indwi zibiri zonyene filime zo bisohose twe ntiduteba itariki ucuharura itariki je bakuza step media isike itariki zingaro buse bose beze salam kazi itariki ni yo benisho meze fresh safe yeah the black box yo what's up muri ya nzenya ya libere yitwa gute yacu negi the real boy films kuri kino maji ni soro you see soro oya filime YouTube ni soro channel bayita nsoro ariko ibikorwa company ni the real boy films nizire ko bimeze neza cyane ya bimeze neza n'ubu turakubona hano ufite kamera ibintu bikogenda neza cyane akantu nkunda cyane sana ni andi muri trafa cyane n'ibindi bikogoresha bari byiwa iyo uvuze bo no kuvuga ubu urazi ko nije mu cameraman wa trafa na real boy films no kuvuga ngo wumvise umupfakazi ukumva nsoro uba wumva ikintu kimwe ikintu kiri hamwe no kuvuga ngo rero muri kano kanya nkuko Libert yabivuze ndi hano nazanywe nk'umukameraman wavyumva umuntu arimwe arakora hit iki gikorwa ntiyari kukiburamwo nawe cubyumva ntizigezwa ko ndakiri hitbeka bana ndi hitbeka ariko urebye filime ziyoboye igihugu so umupfakazi na soro zose zikaba zikorwa n'ibiganza by'umuhitinzi